inye baba n'abakozi b'Imana ibi bintu ntimubifate minenegwe kuko nababwiye ibi bintu twaragiriwe inama kandi izi nama ni Zubwenge. Izi nama zimaze guhitana benshi, zimaze kwica benshi. Yesu nabahezagire kuko muri vya bindi nariko ndababwira turungisha muri vya birungo vy'amafu biriko biratuma abantu b'Imana bagenda bashira umunywera, bashira inkomezi. Yesu nabahezagire. Samusoni catumye Delila mufata neza nuko yagumye amushira ku bibero amukuyakuya buke buke arateba aramumara inkomezi arashika naho amumenera impuri. Kubera iki? Yagiye buke akora ikintu cyo kumwagaza. Bene data, umugambi wa mbere nukonona abana b'abantu Satani aciye mu bukene, hanyuma konona isi. Ikigira gatatu cy'ubu burimyi ni uguteza indwara gwihishwa abantu batabizi, abantu bakazopfa bitanywe n'ivyaduka byavuye mu byo bariye. Yesu nabahezagire. Ikigira kane ni ukuzimya muhemu w'Imana kuko muri ivyo haca iyo bimaze kugenda uko abantu bamaze kurima mwe n'ivyo bintu harabaho n'ibindi bigenda bizanwa byitwa ibirungo vyotuma bifasha abantu kugira ngo ivyo batetse barimye biryohe bigira akanovera. Uko murabizi izi mbuto z'ikizungu ntizifise akanovera nkako ibi twahora dusanzwe turima dufise muri hangana. Ndiko nkorera ahantu hari abana muraza kumva amajwi yabo ariko muze mwihangane. Yesu abahezagire. None rero no kuvuga ko ico bica bituma nuko ucuza gusanga abantu kubera yuko nivyo barimo biba vyarateye akanovera, Shetani acagerageza kurondera n'ibindi bintu bizotuma izo ndya abantu barima nibaziteka zigira akanovera. Naco gituma muzobona muri no myaka haragura ibintu vyitwa ibirungo atari naturere. Ibirungo biri ubwoko bubiri, murabona yuko hariho ivyo tuba twisoromera, ibitunguru, ibi vy'amapwaro, ibi vy'amasereri, ibi nyene birimwa biba biri binovuga biri mu ntuzenya, bimwe usanga ari amagoma cyangwa ibintu ugasanga na amababi. Ivyo byose rero bigatuma abantu tubikoresha. Ariko hariho n'ibindi mubona vy'amafu, murabona hari ibirungo, hari ivyitwa vya tayari, hariho n'ibindi bitandukanye. Ivyo byose bene data nivyaje kugira nabi abantu b'Imana. Yesu nabahezagire. Naco gituma mugende mukurikira mutega amatwi kugira ngo inye baba n'abakozi b'Imana ibi bintu ntimubifate minenegwe kuko nababwiye ni murabe subira inyuma mwihweze ishengero, bakozi b'Imana, bapasteri, bungere b'amashengero, barimo b'amashengero, badiakoni namwe badiakonikazi, baririmbyi, barongozi b'amakorale, basenzi. Ni murabe ishengero ryo mu bihumbi ryo mu kamfatira hafi ryo mu bihumbi 2 ukuntu ryari rimeze, canke murabe nk'ishengero ryo mu 90 bari barukuntu ryari rimeze, canke mumaze ko ryari rimeze. Muce muraba n'ishengero ryo muri 2025 muza gusanga hari itandukaniro. Rero mwasanga hari itandukaniro, muca mwibaza murabe mwiyo myaka mbega ibi birungo turiko turakoresha dutekesha mu mazi wacu, dutekesha ku ngoro y'Imana, tuzimana abashitsi, ibi vy'amazi n'amaji tubaha, ubwo niko vyari bimeze. Mbega ico gihe ndibaza kinju itaraza abantu ntitwabaha nitwavoma amazi yo kunywa tukayashira mu bubido hama tukabaha. Nibaza ko atamukozi w'Imana canke undi muntu yigeze agwazwa nayo mazi. Nibaza ko atamukozi w'Imana yigeze agwara canke ngo apfe kubera yariye indya zitarimwo ikirungo tayari, kitarimwo vya bindi birungo vy'amafu vy'ibihingurano, canke nibaza ko atawagiye yidoga kubera ko mwamuzimanya kayi, canke mwamuhaye amata mutamuhaye jus kanaka, mutamuhaye jus de pomme, mutamuhaye jido kwa murazizi ukuntu zimeze, mutamuhaye agafurusana cyangwa utundi reka mvuga utwo n'utundi twinshi mutamuhaye. Sindiko ndababwira ngo mubireke, ariko baza muhemu w'Imana ari murabe mubanze mwihweze, mugira umwihwezo, murabe ivyico gihe n'ivyuno munsi vy'ukuri koko nimwasanga ishengero ry'ico gihe ariko ryari mu ntege nke kurusha uyu munsi, muca mubona yuko twatewe mu buryo buteye ubwoba. Mucabona ko twagiriwe inama, muca mubona yuko hari ibintu vyononekaye. Kandi kinaco murabe nimwasanga ishengero ry'ico gihe ryo mu 2000 canke mu 90 murabe umurindi w'abantu kuntu babatizwa kuri muri mpwemu yera. Muca muraba muri imyaka ya 2025 murabe umurindi w'abantu kuntu babatizwa muri mpwemu yera, muzobona yuko hari itandukaniro. Ndetse n'ivyo murabe
uko ishengero ryari ryifashe ico gihe, ukuntu abantu bakundana, ukuntu abantu bari mu bumwe no mu rukundo. Hanyuma muce murabana kino gihe, murabe indyane abantu babamwo, murabe urwanko ruri mu bantu, murabe ibyaha abantu bakora, murabe ukuntu ibyaha byamaze kwinjira mu ishengero, aho umuntu ashobora kuja imbere y'ishengero yasambanya akabwiriza ubutumwa bwiza. Murabe nimba ico gihe vyarabaho, muca murabana kino gihe, muzoca mumenya yuko twinjiriwe. INTAHE TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Bene data, dusangiye urugendo ruja mu ijuru, bakunzi b'Intahe Ngirakamaro TV, namwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose. Nongeye kubaramutsa mari umwami wacu Yesu Kristo. Ndi mwene so niyo Yagiriye, ndagarutse nyuma y'igihe kitari gito nari imaze tutariko turaganira. Ngarutse muri cya kiganiro tumaze iminsi turiko turarabira hamwe ni gute umukristo yo kwifata muri iki gihe cy'iterambere cy'ubwenge bw'ubukorano, ariyo intelligence artificielle. Yesu nabahezagire. None rero ntarandiriye muri byinshi, reka mbanze singa kugira ngo tubandanye. Yesu nabahezagire. Uhoraho mwami data wa twese ubyagiye mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, uragahezagirwa kubw'urukundo rwawe no kubw'imbabazi zawe nyakubahwa. Wowe unyemereye gusubira kugaruka hano muri iki gikorwa, nushimwe kandi uhabwe ishimwe n'icubahiro uko bikwiye kandi ubibereye. Mana ndagushime ndagukengurukiye, rero ndakwinginze ubanze ungirira imbabazi zawe zibanze zimboneke kamaraso y'umwana wa Yesu Kristo amboneke ko, hanyuma nyakubahwa ibisigo cy'ubigenza neza mu izina rya Yesu Kristo. Ntaba ari jewe ariko abari wowe ugaragara muri ibi bikorwa. Ndakwinginze nyene imbabazi nyinshi, ubushobozi bwawe bwururuke Mana nyene icubahiro cinshi, ijambo ryawe rigira ubushobozi n'ububasha mu mitima y'abantu benshi, hanyuma mubashe kudukiza nyakubahwa amayeri n'amanyanga by'umugwanizi sekibi ariko arakoresha muri kino gihe kugira ngo abashe kwigarura imitima y'abantu benshi, kugira ngo bikunde nyakubahwa n'abatoranijwe abazimize. Ndakwinginze Mana dutabare, uhumure nyakubahwa imitima y'abantu kugira ngo Mana ubahe kuraba imbere, Mana ubahe no kwiyumvira nyakubahwa no kwitegereza no kwihweza. Mana uzobukoze, ngwaye kaze na karibu Mana data twese uri mu ijuru, ngwaye kaze na karibu umwami wacu Yesu Kristo, muhemu yera aze afashe ubwoko bw'Imana kugira ngo abwigishe nyakubahwa. Uzobukoze akanya manura abana nanje, ntaramuje Satani n'ibimumva ko byose mu izina rya Yesu Kristo. Ibisigaye nyene imbabazi nyinshi ubane nanje muri kino gikorwa, kandi uzugire neza abazokumviriza no majambo. Uzobukoze ngusavye muri bikariko nzikumpa muri byinshi, mu izina ry'umunyazareti Yesu Kristo mutanga bugingo yapfuye akazuka mbisavyemwo, amen. Itiro 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 ririsha abantu, itiro 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 ririsha abantu, bwoko bw'Imana ko musinziriye, kanguka va mw'itiro, bwoko bw'Imana ko musinziriye, kanguka va mw'itiro. Itiro 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 ririsha abantu, itiro 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 ririsha abantu, bwoko bw'Imana ko musinziriye, kanguka va mw'itiro, bwoko bw'Imana ko musinziriye, kanguka va mw'itiro. Itiro 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 ririsha abantu, itiro 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 ririsha abantu,
bwoko bw'Imana ko musinziriye, kanguka va mw'itiro, bwoko bw'Imana ko musinziriye, kanguka va mw'itiro. Itiro ririsha abantu, itiro ririsha abantu, bwoko bw'Imana ko musinziriye, kanguka va mw'itiro, bwoko bw'Imana ko musinziriye, kanguka va mw'itiro. Bene data, nshuti z'umusaraba, bakunze w'umwami wacu Yesu Kristo, nyuma y'igihe kinini nari maze ntariko ndakora iki kiganiro ndetse n'ibindi, nongeye kugirirwa ubuntu n'Imana, naco gituma kenshi twama tubasaba mu dusengere, kuko ibikorwa dukora tugiramwo intambara, tugiramwo ibitero bitandukanye hirya no hino, ariko kandi ndashima Yesu ko agenda turinda, akatugwanira, akatwitwararika hirya no hino. Ni naco gituma n'ubundi nongeye gushimira no kengurukira abatwitwararika, abakozi b'Imana muduhoza ko umutima, mukadusengera, abandi mukadufasha ibitandukanye. Yesu nabahezagire, abatuba hafi muri ibi canke biriya, abakozi b'Imana muherereye hirya no hino, muturungikira ibiganiro, intahe, ubutumwa bwiza, imburi n'ibindi byofasha abantu b'Imana. Naco gituma intahe ngirakamaro nako itazokora kugira ngo ishishikare kubashikiriza buri kintu cyose cogira ico kimariye umukristo mu rugendo ruja mwijuru. Naco gituma hari n'ibindi bikorwa byinshi twipfuza gukora tutarashikako, ariko kandi uko muzogenda mudusengera, mukagenda mudushigikira, niko ibikorwa bizogenda biranguka bikoreka, na cane yuko igikorwa atari cacu, ariko ari umurimo wa Kristo Yesu nabahezagire. None rero nagomba mbandanirize aho twari tugeze uheruka, nubwo muri make jewe ndiko nsa n'uwumena. Murabizi iyo umuntu ariko arima mu mushike canke arima mu nyovu, arabanza kumena, arabanza kuvyirira. Ndiko nsa n'uvyirira, ariko abazokwigisha ivyimbitse, abazohishura ibikomeye, Yesu yagiye abihishurira cane. Ndazi ko bari nyuma, murabizi ko hari inyigisho tumaze iminsi ducisha kuri no chaîne, ikongera igaca no ku Muco Wera TV, rikica kuri zino chaîne zibiri. Urashobora gusanga igice kimwe kitari ku ntahe ngirakamaro, ariko ukagisanga ku Muco Wera, ariko kandi byose turaza turabibashikiriza muri ya magroupe musanzwe murimwo. Yesu nabahezagire. None rero jenje kubandaniriza aho nari ngejeje, nubwo hari byinshi muzokumvamwo bikomeye cyane, sinashimye guhagarika, ariko nashimye kubandanya kugira ngo namwe data umugenzanje ariko arakora bino bikorwa nk'ibi azoshikiremwo, azobandanirize mu byo nari maze mwari mumaze kumva, kugira ngo bigire by'ukuri, bigire ubushobozi. Yesu nabahezagire. None rero reka tubandanye dusoma amajambo y'Imana dusanga mu Kuvayo, ni igice ca mbere duhera ku murongo w'umunani. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Farawo yikenga Abisirayeli bituma abagirira nabi. Ndasoma mu izina rya Yesu. Nuko muri Egiputa hima umuwundi mwami atigeze kumenya ibya Yosefu, maze abarira abantu biwe ati, raba Abisirayeli bahindutse ihanga rituruta mu bwinshi, riturusha n'inkomezi. Enda turondere inama y'ubwenge, kugira ngo boye kugwira, bakazohava bifatanya n'abansi bacu, haramutse habaye intambara bakatugwanya, bakava muri iki gihugu. Umwami Yesu Kristo aduhana umugisha. Bene data, n'aya majambo y'Imana ndabizi hariho abasobanuzi n'abasiguzi kundusha, ariko mpwemu niwe asobanura amajambo. Yesu nabahezagire. Si ubwenge bw'umwana w'umuntu, mpwemu yera niwe adushoboza, mpwemu yera niwe ashoboza umuntu wese akamutahuza ivyanditswe. Yesu nashimwe. Bene data, uyu mwami aba bantu b'Imana nibaza yuko abeshi murazi amakuru
ya buno bwoko bwa Isirayeli n'ukuntu bwiswe abiswe abanyisirayeli. Uko murabizi Aburahamu inyuma y'umwuzure wo kuri Nowa harabaye uwitwa Aburahamu mu bakomotse kuri Nowa, hanyuma aba umuntu yizigiwe n'Imana. Yesu nabahezagire, aba umuntu yizigiwe n'Imana igihe Imana yamubwira ati va mu nzu kwa so no mu gihugu iwanyu no mu biwanyu no mu muryango ugiye je nzokwereka. Aragamburuka aragenda, mu nyuma Imana imwemerera umugisha. Muribuka mu byo Imana yaramubwiye ko atunganya ikimazi, iramubwira ukuntu aza kubigenza, hanyuma arateramira ikimazi akikirinda ngo hagera igitiro riramufata, arasinzira. Amaze gusinzira ibisiga biraza byonona ikimazi. Ndiko nca mu ncamaki, mu nyuma Imana iramurakira iramubwira iti kuko zivyo ko byagenze uko uruvyaro rwawe ruzoba inyagano, ruzoba mu buja imyaka 400. Yesu nabahezagire. Burya nagenda babwire, burya Imana yacu ni rukundo, ariko kandi iyo umuntu akoze ikosa irashobora kumuhana. Naco gituma abantu kenshi bihenda ngo Imana ngo ntizohana abantu ngo kubera iki, abo ni ba bantu bariko barayobya abantu, abo ni ba bantu twumvise tumaze imisi twumva muri za nyigisho, tumaze imisi twumva atari abantu buntu. Yesu nabahezagire, burya turabana n'abantu atari abantu buntu, ariko twe tukabona ko ari abantu ariko atari abantu buntu. Ivyo birabaho, biranatahuritse, umuntu wese arashobora kuba bibona ahabaye no mu buzima abayemo, nubwo bitoroshe ko umuntu apresiza atari mpwemu w'Imana ashoboye kuguhishurira. None rero bene data, ndiko ndabandanya kubwiyo nkuru ngo tubandanye kuri iri jambo. Aburahamu ico gihano nicamuje ko, ariko mu bamukomotseko harageze igihe mu ruvyaro rwa Yakobo bashikwako na bino. Yesu nabahezagire, mazi ko hateye inzara sindabigaruka ko agatera inzara ca gihe Yosefu yamaze kujanwa muri Egiputa, yageragejwe muri yamageragezwa yose muzi ukuntu vyagenze, hanyuma akagera akabasegaba. Mwico gihe rero abiwabo bakaja bagasuhukirayo, ndetse na sewe Yakobo agaheza aja kuba muri Egiputa mu Misiri, hanyuma bagaheza bakagwirirayo bagagasara. Naho rero havuye iyi nama, kuko Yosefu amaze gupfa na Farawo bakoranye yarapfuye, ndetse n'inangira ngo nurungano rw'ico gihe rurapfa, ariko hasigara urunganwe rushasha. Naco gituma rero umwami yaciyavuga iri jambo ngo enda tubagira inama turondera inama y'ubwenge kugira ngo boye kugwira bakazohava bifatanya n'abansi bacu. Yesu nabahezagire. Jambo nyamukuru numva riri mu mutima nashaka ko tuganira ngo mbandanye iki kiganiro tumaze mu gihe turiko turavugana ko ni gice ca 3, ni iri jambo ryitwa inama y'ubwenge. Yesu nabahezagire. Kuva mu itanguriro, kuva Imana irema abantu, urabona ko Satani yagize inama y'ubwenge kugira ngo ikiremwa muntu kive mu bwiza no mu isezerano ry'Imana. Yesu nabahezagire. Adamu na Eva bamaze kuremwa, Imana ikimara kubashira mu itongo rya Edeni, Satani yabasanzeyo n'amayeri menshi ahambaye. Kandi Satani burya yamarondera inzira ishoboka iyo yose ashobora gucamo kugira ngo ashobore gufata umwana w'umuntu bimworoye. Ko murabona yuko mu itanguriro mu nkuru yo igihe uko ni cyaha cyaje mu isi, murabona neza yuko Satani ntiyaciye kuri Adamu, yaciye kuri Eva. Yagiye buke agenda mu mayeri n'amanyanga, mu bisanzwe ku buryo bw'uko umugabo atari gushobora kwikura mu bwo bugunge atari Imana imutabaye. Kuko bene data nagenda babwire, burya abagabo akenshi kibafatiye ku bagore canke misore ikabafatira ku nkumi, kenshi yajya kibatwaye iyo umuntu atiyubaye, umuntu adasenze. Bene data vy'ukuri aho umuntu n'ahantu hapfiriye abantu benshi kandi haguye abantu benshi. Naco gituma no mu bintu Satani ari karakora muri kino gihe arifashisha cyane igitsina gore. Yesu nabaheza givyo tuzobivuga ko murabizi ko mpora nama nasemereye kubijanye n'inyambaro, nkabwira abantu izi nyambaro ni muzireke. Bene data hari ibintu byinshi tugiye kuzomenya, hanyuma kandi nabwiye ko tuzomenya ukuri niko kuzotuma abantu tuba bidegembya tukaba abakristo by'ukuri. Yesu nabahezagire.
tumaze igihe tubashikiriza ku NGIRAKAMARO TV ibiganiro bitandukanye, intahe zitandukanye, imburi, naco gituma tutazoceceka, tutazosiba kubabwira ukuri. None rero bene data, nariko ndababwira ukuntu Satani agenda akora mu mayeri menshi guhera mu itanguriro, ariko murabizi neza yuko Imana havuye imaze kuba gutanga ibihano kuri buri umwe wese mu byo yari yakoze, haba kuri Adamu, haba ku nzoka, haba no kuri Eva. Imana igatanga igihano, ariko mu nyuma ikiravuga ijambo iti nzoshira hagati y'uruvyaro rw'uyu mugore n'urwawe inyankane. Yesu nabahezagira, harya ryari isezerano ry'uko tugiye gucungurwa, yuko twemerewe umucunguzi ariwe Yesu Kristo. Yesu nabahezagire. Burya bene data, Yesu sinumva ukuntu nomuvuga, sinumva ukuntu nomubabwira, ariko mumenye ko ni umwami yafashe ubwami, ayigarurira ubwami bw'imitima y'abantu benshi, atarinze kumena amaraso y'abana b'abantu, ariko ashesha amaraso yiwe. Uwo niwe Yesu Kristo, niwe dukurikira, niwe mwami yadukunze akemera kumena amaraso ye ku musaraba kugira ngo bikunde tuze tuje mu ijuru. Yesu nabahezagire. None rero bene data, ariko ndababwira inkomoko y'ano mayeri. Satani yagiye akoresha amayeri menshi kugira ngo umugambi w'Imana ntuzoshike, kuko aho hose Aburahamu ndetse ntarashika kwa Aburahamu, murabizi byashitse mu gihe mu ruvyaro rwagiye rukurikirana, akabamwe abantu haguma bicana guhera kuri Kayini yica mwene nyina Abeli, kubandanya kuno byagiye bigenda gushika ingeso z'abana abantu zononekara, hagasigara Nowa wenyene, Imana ikarimbura isi, hagasigara abantu 8 mu bantu bari benshi n'ibikoko, bakaba ari byo basigara. Hanyuma mu ruvyaro rwagiye rumukomokako akavamwo araba tugeze ko muri iki gihe, ariko naho nyene Satani akagenda akoresha amayeri menshi. Murabizi hagati y'uruvyaro rwa Aburahamu, murabizi ko habayemo umwana atari w'isezerano. Imana isezerana gutanga Isaka, ariko Satani nawe agaca akina amanyanga. Nababwiye ko kenshi Satani arakunda kwitiza igitsina gore, aca akoresha ubugunge n'amanyanga, aca muri Sara, hanyuma haba novuga haba kurenga isezerano, haba ikintu citwa ubugunge kugira ngo bikunde havuka umwana yitirirwa isezerano kandi atari ivyo. Yesu nabahezagire. Nari nibwo buryo bwabayemo Ishimayeli avuye kuri Hagari. Yesu nabahezagire. Ubu bwose yose ndiko ndabereka amayeri n'ubugunge Satani yagiye akoresha. Ni naco gituma burya bene data, Satani afise abakozi biwe benshi, afise abantu bamukorera bitwa ko ari abantu, ariko kandi ari impwemu mbi, ari abadayimoni yarungitse kugira ngo bamukorere. Yesu nabahezagire. Nimba murabona tubanije muri izi nkuru nyene zo muri Bibiliya, nimba burya abamarayika bashobora kwihindura abantu. Murabizi Aburahamu yakiriye abamarayika 3 kandi yarabagaburiye. Nimba bashobora kwihindura abana b'abantu bakagenda bakavugana n'abantu bagafungura, mumenye yuko na Shetani, murabizi ko umuntu tumaze igihe tubashikiriza ko ari byo mwagengira ngo mwumvamwo yuko abantu bihindura akaba ari abadayimoni, ariko ugasanga n'abantu buntu tubana. Yesu nabahezagire. Sindabigarukamwo maze imisi mwumva amajambo menshi, mwarumvise n'inyigisho yo kugwafu n'ururo n'ibindi, sivyo ngomba kuzamwe, ariko je ngomba twibandanirize aho twari tugeze. Ni inama rero ariko ndabereka iyo bibi byagiye bikomoka n'ukuntu Satani yagiye abikora, kubandanya kugenda gushika n'iki gihe rero cyo muri Isirayeli. Murumva rero aho ko ari hacuzwe umugambi karaha butaka wo kugira ngo bano bantu bagira iki, babaherengetetse. Kuko tubandanije ino nkuru muraza kumva ko havuye hafatwa ingingo yuko umwana wese w'umuhungu avutse ko azoheza akagira iki, akicwa agatabwa muri Nili. Yesu nabahezagire. Ni naco gituma rero bene data, hano hantu nagomba rero tuvugane iyi nama. Mbega iyi nama y'ubwenge uyu mwami yariko arakora yarayitumwe nande, yarabibwiwe nande? Yesu nabahezagire. Bene data, iyi nama uyu muntu yikaragiwe umwami yari karagira ubuno bwoko bw'Imana. N'uyu munsi izi nama zabaye zamazikogwa, Satani ntiyicaye. Naco gituma muri iki gihe mubona hari ibintu byinshi nagomba bimwe tugomba ko tuganira ko. Bero ko twaravuganye ubwa mbere mu gice cyambere twaravuye ku bijanye n'umuziki, kuko narababwiye nabanje kubashingira intaye y'ubuzima nabayemwo. Turavugana ku vy'amafilime, naho ivy'amafilime ntabyinjiyemwo cyane. Ibindi twari tuzokongera kinyuma y'iki kiganiro ni bijanye n'ibi by'inkino,
ariko nagomba tubanze tujereho mu buzima busanzwe umuntu wese uri muntu wese yisangamo kuko ibintu twavuze by'imiziki niki kuko hariho benshi nawe bibafata bitabafata cyane na cyane nk'abantu bato batabatunze ibyo nk'ibikoresho bimwe ariko kandi muri iki gihe biroroshe ko umuntu wese aba afite telefone ikaba iri mu memoire ugasanga izijya ndirimbo twagiye tuvuga benshi barazitunze. None bene data, iyi nama y'ubwenge uyu munsi yaragiriwe wowe na jewe, muntu wamenye Kristo, muntu wabatijwe mu mazi menshi, muntu wakiriye agakiza, umugenzi uri kuraja mu ijuru kandi ufise inyota yo kugororoka, kuko ngo hahigwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka. Yesu nabahezagire ko ari bazohazwa. Rero abantu bafise inyota yo kugororoka nibo nagomba tuganire. Yesu nabahezagire. Burya iyo imisi yose yo habaye umuntu yatsa umucanwa haraho n'ibituma umuriro uzima. Naco gituma bene data hano hantu iri jambo ijambo rivuga ngo inama y'ubwenge, iki kintu kirakomeye. Yesu nashimwe. Bene data nagenda bibutse gatonya sinduwa kera, ariko mu makuru twumva mu byo twumva ishingiro rigitangura ndavuga ha mu Burundi na cyane nk'ishengero rya Pentecote ryatanguye na cyane riri mu bushobozi bwa mpwemu yera. Yesu nabahezagire. Ryatanguriye mu bushobozi bwa mpwemu yera ku buryo bw'uko ata muntu yubahuka kwinjira mu ikoraniro cye mu materaniro bana b'Imana bateranye yakoze ibyaha. Ariko murabona uyu munsi ko byagiye bigenda biragira iki, bigenda biragabanuka kubera iki? Abantu batswe ubushobozi, hari ubushobozi abantu twagiye turanyagwa. Yesu nabahezegere. Kivuga ko hari inama twagiriwe kandi zinama zihiga umuntu wese yemera Kristo, umuntu wese agomba kuja mu ijuru aho wowe uherereye hose. Naco gituma burya bene data abantu b'Imana baherereye ahantu hatandukanye. Burya hari intama za Kristo zazimiye ziri mu madini menshi atandukanye, hari abari hirya no hino barondera bafise inyota yo kugororoka, ariko kubera yuko izi nama zakozwe, izi nama za Satani n'abadayimoni bamukorera ijoro no murango zakozwe zigenda zigwa kandi zikagirirwa ngaha ku isi, rimwe na rimwe n'abana b'Imana tukazibamwo ntitubimenye. Yesu nabahezagire. None rero bene data tuko tuvugana ku kintu citwa iterambere, ikintu c'iterambere ry'ubwenge bw'ubukorano. Nabwo ubwo tuza kubusanga mu mpande nyinshi, turabusanga mu burimyi, tubusange mu bworozi, tubusange mu ndero, tubusange mu magara y'abantu, tubusange muri politike, tubusange hirya no hino mu mico kama, mu bintu byose. Yesu nabahezagire. Uyu munsi rero nagomba tuganire ibintu bitari bike. Aba bantu inama bagiriwe yari yo kugira ngo ntibagwire, kugira ngo ubu bwoko buze busange bwarahonye bwaribagiranywe, kandi bakoreshe ibikorwa by'agatuzo by'akavuna amafyigo. Ariko Imana murabona ko yahavuye ikabatabara mu buryo yari yarateguye aba bantu batari bazi. Naco gituma n'ubu Imana izotabara abantu bayo, izotabara ubwoko bwayo, izokwemera ko abantu yaremye bashishikara kugwa mu buyobe no mu mayeri y'umugwanizi Satani, ngo amaherezo yabazowe muri gihenomu. Kuko Yesu n'ukuri yararushe cyane kugira ngo tubeho, kugira ngo ducungugwe, kugira ngo by'ukuri twitwa abana b'Imana. Ni naco gituma twemerewe mpwemu yera, kandi mpwemu yera akaba yaratanzwe kugira ngo afashe buri muntu wese. Kiretse yuko hari ibintu byaje n'ibyo tugomba kuganira ko byatumye mpwemu w'Imana azima mu bantu. Yesu nabahezagire. None rero nagomba tubuhere ku kintu abantu benshi kituraba. Tumaze imisi twumva imburi, kandi maze imisi ndazibashikiriza abazikene muzozira ku muco wera. Imburi ivuga ibyo abantu barya, banywa, bambara, bisiga. Yesu nabahezagire. Singomba kugaruka ku byo bene data bavuze, ariko nagomba nanje twinjire mu bindi. Kumbure hariho n'abandi bari nyuma kandi sinkekeranya bazoza kuvuga ibiruta, baza gushimangira no gusigura neza, babereke n'imirongo bijanye iri muri Bibiliya, mu bisobanukirwe neza. Umuntu wese asobanukirwe uruhande arimwo, asobanukirwe n'uburyo ashobora kuba yaratewemwo, n'uburyo ashobora kuba yaranyazwe atabizi. Umwami Yesu abahezagire. None rero reka twinjire na cyane mu kintu cy'uburimyi. Yesu nabahezagire. Iwacu mu Burundi abantu benshi sinkeka ni nk'abarimyi. Kambe ndafatira ku bice basi jewe niyumviriye, kambe ndafatira nko ku bice nka 70% dufate ko ari abarimyi, ariko nubwo bishobora kuba birenga. Sinibaza ko byo babiri munsi, ariko nibaza ko bishobora kuba birenga. Yesu nabahezagire.
uburimyi ni kimwe, ni domene imwe, ni gisata kimwe. Izi nama z'ubwenge abakristo abakizwa twagiriwemwo, Satani yatugiriyemwo ubwenge kugira ngo bikunde abantu bayobe. Yesu nabahezagire. Murabona mu misi iheze uburimyi naciye ubwenge mbona mu gutera ibiharage aho mperereye bakora ico bita guteragira, no kuvuga umwe yafata isuka undi agatora agakoka akaja imbere mwiwe karimwe ibiharage akagenda araterera mu binogo, umwe yagenda araca yongera afurira, nivyo bita guteragira ibiharage. Ariko uyu munsi urabona isi ya none bisaba yuko ushiramwo umwavu w'ikirundi ugashiramwo ngeri, mbere hari naho bavangana ire bivanye n'ukuntu isi yamaze kononekara. Muri make rero ubunye kugira ngo umuntu yimbure bisaba yuko akora cane. Rero mu nama Satani yagiriye abakizwa, yagiriye abantu b'abakristo, yagiriye abasenzi, yagiriye abakozi b'Imana, yagiriye abaririmbyi, yagiriye umukristo uwo ari we wese ashaka kuja mwijuru. Aho ndiko mvuga ku bantu baja mwijuru ko ari abantu babaye mwishengero batashaka kuja mwijuru, ahubwo baje mwishengero bafise izindi misio zabo. Yesu nadutabare. Abo sibo ndiko ndabwira, ndiko mbwira umuntu afise inyota n'inzara vyo kugororoka. Murabona rero bene data, muri iki kijanye n'uburimyi uyu munsi hari uburuhe, hari ubukene, umuntu ararima ntiyimbura kubera izi nama zagiye ziba, kuko hariyo ibintu twagiye dukoresha vyagiye bituma isi ndimwa turimamwo igenda itubushobozi, bikagenda bikamvura isi yacu kubera bwa bwenge bw'ubukorano, bwa bwenge bw'amayeri ya Satani. Yesu nabahezagire. Muri iki gihe hari amalaboratoire menshi mw'isi, sindi umuhinga wavyo, nta shiminize, ariko hari amalaboratoire menshi agenda hingura amaproduit chimique tugenda dukoresha mu burimyi, tugenda dukoresha no mu vyo turya. Ndagenda babwire ubu muri kino gihe abantu benshi ku isi bafungura amaproduit chimique, naco gituma mubona hariho ibimenyetso byinshi bigaragara. Uyu munsi abantu benshi bariko baricwa n'amakanser ku murindi uri hejuru uteye ubwoba, n'izindi ndwara tutigeze mu myaka iheze zitigeze zibaho ku rwego nk'uruhari uyu munsi. Yesu nabahezagire. Mu bijanye n'uburimyi rero uyu munsi murabona yuko umurimyi ategerezwa gukoresha umwavu w'ikizungu n'umwavu w'ikirundi, kandi buri biterwa byose ubu unye kugira ngo wimbure utegerezwa gufata iyindi miti ugapompa kugira ngo ibiterwa bimererwe neza. Yesu nabahezagire. Kivuga ko kurima kijambere ni vyiza, ariko kandi twebwe nk'abana b'Imana natwe hari ico biheza bikagira iki bikatwononera. Umuntu ashobora kubaza ati none nkaje ndi mu Kristo binyononera iki? Burya bene data, Shetani arazi ibishobora kwica abantu b'Imana mu kayombekere. Nk'uko murabona yasanze abantu mu itongo rya Edeni agakoresha amayeri akomeye. Burya hajya rya jambo Satani burya yakoresheje ry'ubugunge ryo kugunga Eva, akakoresha rya jambo. Haya nimwibaze ngo n'uyu munsi abantu benshi ndazi kwiri jambo rigenda ridutsinda rikagenda rituma dutakaza ubugingo budashira. Yesu nabahezagire. Rero bene data, bino binagenda basabe, ndabizi ko ari abagira mu abo mugomba gufata inkoni n'ubuhiringo mu bikubite, ariko murabikubita buke buke kuko hari igihe usanga bikuraba na jewe bindaba. Yesu nabahezagire. Rero muri iki cy'uburimyi murabona yuko bene data uyu munsi tugeze mu burimyi bwitwa kijambere. Uburimyi kavukire buriko burava muri twebwe, buriko buragenda bugenda. Yesu nabahezagire. Uyu munsi uri kuraraba nk'akarorero nk'ibiterwa bimwe bimwe, ari ibiterwa tuzova dusanga turuva dusanga byarazimanganye, tugasanga dufise vya biterwa biri muri buno bwenge bw'ubukorano n'amayeri ya Satani. Abantu benshi bataratahura, bataramenya ivyo ari byo. Uyu munsi murabona hariho imbuto zitwa intuburano, hariho imbuto zitwa iza kijambere zitwa amahybride, hariho ivyitwa ivyomekerano, usanga ivoka baryometse kirindi, ugasanga igiterwa kanaka bacometse kikindi. Ivyo byose bene data nukuraba iyo turiko turaje niyo turiko turagana. Ubundi bwobwo ibintu turimye natirema, ibintu turiko turarima muri buno buryo nyene bw'imico yo kurima kavukire yacu, vyari ibintu vyiza kuko vyari ibintu bitarinze kugira iki bitotumye umuntu agira amagara mabi. Ariko kubera yuko haca yinjiramwo ibindi vy'amaproduit chimique, ibiro nivyo biza konona. Bwa mbere biratwica mu buryo bw'impwemu, mu buryo butagaragara, n'ubwo abantu batagira iki batabitahura, batabimenya. Kuko bugendagenda ndababwire, Satani wewe ashinze amahinguriro n'amalaboratoire ashobora guhingura ivyo bintu. Mwoca mwibaza ico bacisha
baracigisha inyuma mugari abataciyumvira ko batacibaza bivanye n'ubwo bwenge umugwanizi agenda akoresha kugira ngo abantu bagume batekewe mu mugambi wiwe batabizi. Yesu nabahezagire. Rero ntarandiriye bene data, murabona uyu munsi hari imbuto za kijambere n'imbuto twahorana. Yesu nabahezagire. Nk'akaronda yatanga nk'akaro ku bigori, sanga ari ibigori turima vya kirundi n'ibigori vya kizungu. Ugiye kuraba nk'itandukaniro rihari, ibigori vy'ikirundi ushobora kubirima imyaka myinshi kandi kivi ubitemwa naho coguma ari cyakindi bikazoguma vyimbuka, ariko ibi twita ivy'ibituburano, ibi twita ivy'ikizungu, bitwita ibigezweho, urashobora kubirima uyu mwaka ariko ivyo wimbwe nushobora kubibika ngo uze ubitere hanyuma wimbure. No kuvuga rero ni bwa bwenge novuga bw'ubukorano yamayeri ya Satani ariko arakora muri iki gihe. Ni za nama, ni jambo twasomye mu Kuvayo igice ca mbere kuri no murongo w'icumi avuga ngo ndatubagira inama y'ubwenge. Yesu nabazagire. Satani nawe yagiriye inama y'ubwenge abantu kugira ngo bize bikunde bahombe ubwami bwo mwijuru, bikunde muhemu w'Imana zime ave mu bantu, kuyo muhemu yera atakiri mu bantu, abantu baca bakora uko bagomvye. Murabizi ko n'ijambo ry'Imana ariko bitubwira ngo abantu baca bagenda uko bagomvye bagakora uko bagomba. Yesu nabahezagire. Ubundi muri ivyo yarimvye ngo iyo muhemu atari mu muntu ngo byose no kujaniranya, byose abona ko ari vyiza. Yesu nadutabare. Rero muri kicurimye rero murabona haragwiriye imbuto ziriko ziraza zikogwa hifashishijwe amalaboratoire, hifashishijwe amaproduits chimiques ariko arakogwa n'abahinga hirya no hino kwisi. Mbere murabona sino mu burimyi gusa, kuko ikije mu burimyi kiza no mu bworozi. Murabona no mu bworozi ko harimwo ubunye hagenda hasoka ibintu vyinshi, hasoka ibintu byinshi ugasanga ni harakoraza novuga ivyo tworora by'ikizungu bisimbura ivyo twahorana vya kavukire byo kuri basokuru. Bene data, ibi byose muragaba harimo imitego imitego y'umugwanizi kugira ngo bitume abantu benshi batazoja mu gico. Bituma nababwiye murabona muri iki gihe hari indwara nyinshi, hari ibintu byinshi biteye ubwoba, amakansera ari kumurindi no kumuvuduko uteye ubwoba. Hari indwara zivuduka imitima, abantu bagwaye umutima, abantu bagwaye ama hypertension, bagwaye ibintu byinshi kubera iki ntituzi ibico bivako, ariko biriko birava no muri bino bintu. Shimye guhera ku burimyi kuko abantu benshi ngaha mu gihugu iwacu n'abarimyi. Yesu nabahezagire. Naco gituma turakwiye kugaba bene data. Yesu nashimwe. Turakwiye kugaba tugasenga Imana ikatwereka ubundi buryo twe dukwiye kurimamwo bino bintu. Imana ikadutabara ikatwereka uburyo twe dukwiye gukoramwo no kugenza ibi bintu kugira ngo ntiduhave dusanga twatwawe n'amayeri y'umugwanizi. Yesu nabahezagire. Muri kiro kijanye n'uburimyi nababwiye murabona imbuto nyinshi ariko haza izindi mbuto zitandukanye nizo twahora tugira iki twahora turima, ariko haza iza kijambere. Kandi za kijambere uza gusanga zifise ubushobozi budafashe kurusha izo twahora twirimira. Yesu nabahezagire. Naco gituma rero bene data umuntu yiyubare. Ibi rero biriko biza kugira iki? Biriko biza kugira gufasha Satani kugira ngo aronke aho yinjirira. Ubwa mbere, umutego wa mbere, mu gihe tuzoba turiko turima izi mbuto zakozwe n'abana b'abantu ziri artificiel, kuko nabwiye ubwenge bw'ubukorano ntiburi muri ibi vya communication gusa, ntiburi muri ibi bindi bintu vya technology bigiye bitubona bitandukanye, bwinjiye hose no mu ndero y'abana bacu. Ibi bintu vyarinjijwe. Yesu nabahezagire. Ikineko ndabwira rero n'ingaruka mbi ya mbere rero kuri ikijanye n'uburimyi. Icambere nuko Satana akwirakwize ubukene mu bantu. Abantu bamaze kuba bahari ubukene uko mubibona, inzara, abantu baca bagira iki bakora babaho biganyira bataronka umwanya wo gusenga. Umuntu ari gushugurika no kwiruka no kurondera ubuzima bw'abana biwe, mbere bica acava na wa mugambi kirimbuzi uvuga ngo ubuzima bwarazimvye nimuze tuvyare bake. Yesu nabahezagire. Murabona ko naco nyene kiriko kirakwira ahantu henshi. Ubuzima bwarazimvye nimureke tuvyare bake, tuvyare aho dushobora kurera, tuvyare batatu. Bamwe bagafata imigambi yo kuja gukuzayo ibitereko, abagabo bakipfungisha burundu, abandi bamama nabo bakemera kuba amarimbi
kuba imva bakemera guhambwamwo abana kuko burya iyo buri kwezi umuntu hari hageze ikiringo c'agasamo yaramaze kuja muri vya planning familiare iyo hageze ko asama Imana imuharura yuko yasamye kandi uwo mwana akazovuka Imana ikamuharura ko abantu yishe nico gituma n'abantu bazoshika imbere y'Imana bagasanga nabicanyi atabo bakireye amazosi Yesu nabahezagiye ni ingaruka mbi ya mbere kuri kijanye na buno burimyi turiko turakora uyu munsi kijanye no gukuntu Satani yakoresheje amayeri y'ubwenge kugira ngo abantu bave ku Mana ababwiye no kugira ngo abantu babe mu bukene budasanzwe hanyuma bitume habamwe ibindi bintu binjiramwo batazi kigira kabiri ni kugira ngo isi yacu ihumane kuko murabona ahantu isi yamaze kumenyera ama engrais chimique cyane ikabuho hariko haraza n'izamazi iyo si ivyo bintu utamaze utabironse ntaco wimbura mwico gihe rero bizotuma abantu babaho bagize ikibatamye murana ko hagira n'igihe na nyamwavu bivanye n'ikibazo kanaka gishoboye kuba hanaka ugasanga n'abantu bawubuze rero mwico gihe abantu bawubuze bazokwicwa n'inzara bamaze kwicwa n'inzara rero ni no muri ya nteguro yuko antikristo yagomba gukora kugira ngo abantu baze bakira ikimenyetso cy'amajana 336 kugira ngo bihakana Imana kuko iyo umuntu amaze kubura ivyarya bene data buki ikintu kigutegeye kunda kiba kigufashe atari ijuru rigutabaye ikintu cyose kigutegeye kunda utagavye ube maso ngusenge kiba kigufashe Yesu nabahezagire umugambi wa mbere nukonona abana b'abantu Satani aciye mu bukene hanyuma konona isi ikigira gatatu cy'ubu burimyi ni uguteza indwara gwihishwa abantu batabizi abantu bakazopfa bitanywe n'ivyaduka byavuye mu byo bariye Yesu nabahezagire ikigira kane ni ukuzimya muhemu w'Imana kuko muri ivyo haca iyo bimaze kugenda uko abantu bamaze kurima mwe n'ivyo bintu harabaho n'ibindi bigenda bizanwa byitwa ibirungo byotuma bifasha abantu kugira ngo ivyo batetse barimye biryohe bigira kanovera uko murabizi izi mbuto z'ikizungu ntizifise akanovera nkako ibitwara dusanzwe turima dufise muri hangana ndiko nkorera ahantu hari abana muraza kumvamwo amajwi yabo ariko muze mwihangane Yesu abahezagire none rero nukuvuga ko ico bica bituma nuko ucuza gusanga abantu kubera yuko nivyo barimo biba byarateye akanovera Shetani acagerageza kurondera n'ibindi bintu bizotuma izo ndya abantu barima nibaziteka zigira akanovera naco gituma muzobona muri no myaka haragura ibintu vyitwa ibirungo atari naturel ibirungo biri ubwoko bubiri murabona yuko hariho ivyo tuba twisoromera ibitunguru ibi vy'amapwaro ibi vy'amasereri ibi nyene birimwa biba biri binovuga biri mu ntuzenya bimwe usanga ari amagoma cyangwa ibintu ugasanga na amababi ivyo byose rero bigatuma abantu tubikoresha ariko hariho n'ibindi mubona vy'amafu murabona hari ibirungo hari ivyitwa vya tayari hariho n'ibindi bitandukanye ivyo byose bene data nivyaje kugira nabi abantu b'Imana Yesu nabahezagire none rero bene data birakwiye ko umuntu wese yiyubara akamenya igihe turimo nico tugezemwo naco gituma subiza ubwenge inyuma murabe mwibaze impamvu kibasokuru bashobora kumara imyaka 90 ijana 200 bakamara imyaka ugasanga umuntu arinze asaza w'umutama agwaye gake nuko hariho ibintu bafungura ibintu biri naturel Yesu nabahezagire ugiye nko kuraba ukuntu nakuze numva sokuru ambwira ukuntu bategura inyama yitwa ikindi ngira ngo abeshi murumva ukuntu bayitegura canke izo bita umuranzi narabibonye izo naje narazibonye inyama ishobora kumara indwi zibiri ukwezi ira ahantu bakarindira igahora hanyuma mukazusanga abantu bakora ifungura yaramazigiye yarahoze yaratekanye bafise ukuntu bayiteguye rero byatuma abantu bakomera bigatuma abantu bagira inguvu ariko uyu munsi murabe kubera abantu turya amafiriti turya utuntu nyene turya amasupagete kiretse ko hari n'ibintu byinshi turiko turarya muri no myaka tutazi inkomoko yavyo niyo bikorwa burya bene data nagenda bwiye mwiyubare byari bikwiye uko ibi bintu turima vya kirundi vyiwacu tweza tukabifungura kuko mu burimyi murumva ko twatewe nako ndababwira ko hariho imbuto nyinshi turiko turazanirwa zitwa za kizungu ariko zifise irindi banga riri nyuma yazo Yesu nabahezagire rero bene data birasabwa ko umuntu wese yiyubara Yesu nashimwe kuko iyi nama twarayigiriwe Satani na manaki babwiye yamazana ikintu gisa n'ukuri
none rero bene data birakwiye ko umuntu wese aba ahantu ho gusenga Imana akiyumvira ati mbega iki gihe turimwo kimeze gute agasiguza Imana ikitwishe muri ino myaka abakizwa wa kino gihe ntitugisiguza Imana. Niyo tugiye gusenga kenshi dusaba ibiba bitubangamiye, dusaba ibi byo kurya nyene, dusaba ibi byo kwambara, ntiduheza ngo dusabe ibyo mu buryo bw'impuhemu, ntiduheza ngo dusabe Imana ngo iduhishurire. Kenshi usanga tiko dusengera amaproje yacu, dusanga tiko dusengera ibikorwa by'ishengero, kandi navyo ni vyiza birakwiye ko bikorwa, ariko kandi tukibagira yuko hariho inama mbi abana b'Imana bagiriwe, ko ari inama z'ubwenge twagiriwe kugira ngo bikunde duteshwe kino gikorwa cyo kuja mu ijuru. Yesu nabahezagire. None rero bene tata kuri kijanye n'uburimyi, sindiko ndababwira kwiza imbuto z'ikizungu ziriko zirazanwa ko mwozireka, ariko mubibemwo mubizi yuko ibi byose ari byaje konona, ari ku mugambi w'umugwanizi. Yesu nabahezagire n'umugambi w'umugwanizi, kuko nababwiye icambere kimuraje ishinga nuko abantu boba mu bukene butagira uko bungana, bigatuma biganyira, bigatuma bidodomba, bigatuma batakaza imyanya yo kubana n'Imana. Kigira kabiri nuko abantu boheba gusenga bitwaje ubukene, bitwaje ibikorwa byinshi, bitwaje nuko batabona ukuntu bazobeshaho imiryango yabo. Ikigira gatatu nuko mwico gihe abantu bamaze gutegwa n'ubukene baca binjira muri wa mugambi w'isi uvuga ngo tuvyare abo dushobora kurera, tuvyare bake dushobora kurera, hakaba ari haca haduka ikica planning familiare. Ikindi congerako nuko abantu benshi baca baheba ivyo kubaka ingo, ivyo kurongora, ugaca usanga bibereye mu busambanyi gusa, kora bavuga ngo ubuzima bwarazimvye ntako tworonka dutunga imiryango yacu. Uwundi mugambi Satani ariko arakorera ivyo ni kugira ngo azimye mpwemu yera mu bantu b'Imana, kugira ngo bikunde amashengero ayagire ay'umubiri gusa, abantu bahebe gusengera muri mpwemu b'abanyamubiri, bamaze kuba abanyamubiri gutyo azobe afashe abantu b'Imana. Ikindi no kugira ngo Satani ateze kandi akwirakwize indwara zitandukanye mu mibiri y'abana b'abantu, hanyuma abantu umuntu n'utwo yarafise aduhereze kwa muganga yame yivuza, yame ari kwa muganga. Ibyo rero bitume ikintu cyose cyotumye umuntu atera imbere akibura. Yesu nabahezagire. Mwoca mwiyumvira muti none mu bihugu vya Afrika ko tubona twebwe dukora ariko tudatera imbere, ariko tukabona ivyo bihugu vya bene wacu w'abazungu ugasanga bo barateye imbere. Ibanga riraha nyene, bobo badukorera ibintu, bagadukorera ivyo kutumara, ariko bobo ntibagira iki, ntibabikoze mu kanwa, ntibabikozwe. Hajya uja kuraba nibi bidukoresha vy'amatelefone, usanga nk'abana baba bazikora ugasanga barazibarinda ntibazikoresha. Muga twebwe uyu munsi umwana w'umukizwa akubitirwa kuri telefone kurorera komedi, kurorera n'ibindi bintu, kurorera ibiterasone n'ibindi. Yesu nadutabara. N'uyu mugambi rero mubisha uriko urakorwa muri iki gihe, nibyo murabona ko hano turiko turarima, ariko birakwiye yuko abantu b'Imana dusenga tugasaba Imana ikaduha, ikatwigisha uburyo bwiza bwo kurima. Yesu nabahezagire. Ikatwigisha n'imbuto dukwiye gutera, n'uburyo dukwiye kubikoramwo, n'uburyo dukwiye kwihingurira ivy'iwacu. Yesu nabahezagire. Tukarika kuzera inze, kuko ibi bintu twaragiriwe inama, kandi izi nama ni z'ubwenge. Izi nama zimaze guhitana benshi, zimaze kwica benshi. Yesu nabahezagire. Kuko muri vya bindi nayiko ndababwira turungisha muri vya birungo vy'amafu, biriko biratuma abantu b'Imana bagenda bashira umunywera, bashira inkomezi. Yesu nabahezagire. Samusoni cyatumye Delila mufata neza nuko yagumya amushira ku bibero, amukuyakuya buke buke, aratebara mu mara inkomezi, arashika naho amumenera impuri. Kubera iki? Yagiye buke akora ikintu cyo kumwagaza. Bene data murabizi ari ibitungwa kenshi iyo umukimenyero ucagaza. Ndatanga akarwe ku ngurube. Ingurube iyo imenyereje kuyagaza kenshi muze murabe n'abazibaga birangira bayagaje, bikarangira bayiciye izosi, bayiciye umutwe. Naco gituma n'abantu b'Imana Satani yazanye utuntu two kutwagaza, utuntu two kudusherisa, kandi kivuge mw'ico kirimi, utuntu two kutwagaza, twagaza abakristo. Tubona rudupendezo, tubona rutuntu nyene tworoheje, tubona rutuntu nyene atacu dutwaye. Rero utwo tuntu
by'ukuri ariko aritwo tuzotuma abantu benshi barimbuka. Yesu nabahezagire. Igituma mubona uyu munsi ishengero ryagiye rishira umunwera, ryagiye ricika intege, ishengero ryagiye ribagoyigoyi, nuko Shetani mu kwinjira yaciye mwayo mayeri. Shetani arazi yuko kwinjiza ubusambanyi uko nyene atahandi hantu yaciye mu ishengero biragoye, kuko murabizi umuriro wa mpwemu yera ukira umuriro mu ishengero. Murabizi nta musambanyi yinjira mu ikoraniro, nta musuma, nta oyaye, byaca bigaragara. Ariko kubera ko Satani yaciye mu mayeri akomeye akinjiza abakozi we mu ishengero, bya biremwa tumaze iminsi turiko turigishwa kandi n'ubu unye mugiye kubandanya mwumva ivyavyo kuntu bikora, kubera bijya biremwa byamaze kutwinjirira arivyo biri kuri programa zose. Naco gituma mubona isi uyu munsi iri en charge y'ibintu byose, ugaca wibaza kubera iki izi zitwa zaoni usanga zifata imyanzuro hirya no hino, ugasanga aya maprograma y'isi aya mashiramwe ariko y'abanyabura canke y'abaki aza kwigisha abantu kurima. Nuko tutazi kurima, ubundi ho ayo bambe turabizi, ariko nuko hari rindi banga Shetani ari karakoresha. Yesu nabahezagire. Hari rindi banga rikomeye Shetani ari karakoresha, cyo gituma muri ko murabona ko haba ama produit menshi, ariko haba ibintu byinshi tutari dusanzwe tumenyereye, kandi bigaca by'ukuri bituma ubuzima bw'abantu bwononekana. Nimusubize amaso inyuma nababwiye, murabe mu minsi heze kwa basokuru na basogokuruza, murabe mbega bari babayeho gute. Turacafise abantu mukuze twegera batama mubazi mbega mu minsi heze byari bimeze gute, abantu babaho gute, kubera iki baramba. Muza gusanga no mu vyatuma baramba harimo gufungura neza, kandi bagafungura ibintu birimiye bitarimwo ino miti. Uyu munsi turya inyama zuzuyemwo ama produits chimiques, tukarya amafu, tukarya ubugari, tukarya ibintu birimo ama produits chimiques. Ijya miti dutera ibigori, ijya miti dutera ibiraya, ijya miti dutera intore, dutera amatomati, ijya miti nihera. Ijya miti irafise uburyo igenda ikagira iki ikica ubugingo bwacu iyo tumaze kubifungura. Cyo gituma iyo nk'ubu twosenga tugasenga Imana, tworonka ubundi buryo bwo gukurikirana ivyo bitegwa byacu tudakoresheje izi produits chimiques, ibi novuga izi produits zituma ngo zica ubukoko, ariko ari bizokwica imibiri yacu. Yesu nabahezagire. Nero bene data, birakwiye yuko umuntu wese yikangura agasenga Imana ikamwereka ico gukora, uko ubundi bwo bino bintu byagiye bihumanya abantu benshi, kandi n'ubu bigiye kwica abantu benshi. Murabona yuko nababwiye buri karere kose nahahora hamera, uyu munsi hasigaye habaye nabi. kubera iki? Izi produit tugenda turakoresha mu isi yacu. Yesu nabahezagire. None rero ndazi ko ashobora ko hari abahinga benshi bazi byinshi kurusha ibi, ariko kandi muri ibi ntiyakora ubuhinga cyangwa ubwenge bw'umwana w'umuntu, hakora guhishurirwa na mpwemu yera. Ariko kandi nababwiye ko jewe ndiko ndavyirira, hagiye kuza abazogira iki, abazocisemo, abazobabwira byinshi, abazobashikira kuri byinshi, bakabigisha byinshi, mukamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, mukamenya ukuri kwa Bibiliya. Naco gituma no mu byo tunwa bene data birakwiye ko tuhagabira, kuko Shetani naho nyene yarasutseyo ubwenge. Kandi mwibitunwa murabona nibihingurwa muri ibi mu mategeko byari kuba ari bihingurwa muri ibi turima mu vyamwa n'ahandi. Ariko uyu munsi murabona genda murabe nk'ayi wacu mu Burundi, murabe 90% ngira ngo y'amahingurira hari n'amahingurira akora inzoga. Genda murabe uyu munsi ugwaruka rw'Uburundi gwapfuye kubera ibintu abantu bariko baranywa, kubera ibintu byaje ngo namaji, ibindi byaje ngo ni inzoga z'abakene. Genda murabe uyu munsi abantu babaye ibiyayuke, babaye abantu bagwaye mu mutwe, kandi abantu bakomeye, abantu bapfuye nabi, abantu bariko barapfa. Je nkaho mperereye tugenda turabona abantu bicwa n'ibi bintu by'inzoga, abantu bariko baranwa. Kandi ivyo byose oca wibaza uti kubera iki biba amareta bona, kubera iki biba abatwara babona? Nuko ari yamayeri y'umugwanizi, nuko ari programa ya Satani. Kandi iyo programa ya Satani nta bandi bo kuyigwanya atari abantu b'Imana. Natwe uburyo twoyigwanijemwo ntibugishoboka, kuko natwe twaramaze gufatwa nayo mayeri y'umugwanizi. No muri ivyo tunwa nyene mwoca mwibaza muti ibiki nibike. Murabona tumaze igihe tubwirwa ibintu byinshi, twagiye tubuzwa byinshi byo kunywa, abantu bagiye banwa byagiye byanduza ubugingo bwabo.
yabo. Naco gituma bene data murabona muri no myaka hari ibintu vy'amaju bisigaye biteye ubwoba, uw'ubwenge yovyiyubara, uw'ubwenge yobiheba, ntarinze kudondagura buri kintu cyose izina ryacu murabizi, buri kintu cyose citwa ji wari ukwiye kugiheba nkagiheba, kuko bene data navyo nyene mu makuru maze kumva, mu makuru maze gutohoza y'abantu bagiye bakorera mu bigo bikora vyagegiye muri izi z'inama, mu bagiye bakorana n'abaeliminati kenshi mu nama zabo zitegura ukuntu boheza bakagira nabi abantu b'Imana, n'ibi vy'amaju birimwo vyagiye bibamwo, ndetse ninaco gituma mu hasotse ubwoko bwishi bw'amaju habaha iwacu mu Burundi. Hari uzoza wumva ngo akanaka bakizwa, ukaza wumva ngo akanakiki. Bene data murabe igishengero ryarimwe umuriro wa muhemu yera, abantu baranywa kayi, abantu banwa ubuyi, abantu bakagana ibitoki bakanwa umutobe, kiretse yuko burya niyo umutobe nawo nyene umaze iminsi nawo nyene uba wabaye inzoga. Ku bantu batanyoye inzoga ntibabitahura mwa twebwe tuba twarazinyoye, ndabizi yuko umutobe wiriwe ukarara uborera kurusha inzoga bambiye. Yesu nabahezagire. Ni ukuvuga rero bene data kubera ubwo bwunge n'amayeri by'umugwanizi no mu byo tunwa navyo nyene birisha abantu, aya maji mubona ubwoko bwari bwo bwose umukristo yarakwiye kuyiyubara, umukristo yarakwiye kuyareka, navyo nyene muzovyumva kandi ndazi ko mugiye kumenya ukuri kwavyo. Yesu nabahezagire. Si ivyo gusa, hari byinshi no ndetse no mu bisanzwe no mu vy'Imana yagiye turemera n'aya mazi tugenda tunwa, kandi by'ukuri murabona ni ikintu nyene ki ata muntu yotahura, ariko naco nyene reka nshake ndakivuge kuko nababwiye nti hari ibintu nza kuvuga abantu mugatora ubuhiri bwo kubikubita, ariko imbere yo kubikubita murabanza musenge mubaze muhemu yera. Yesu nabahezagire. Ariko cumbaza mbega hera muri za 2000 urabe amazi ari ambare ari mu macupa yaragwiriye canke ntiyaragwiriye. Niwasanga ataragwiriye ucuheza uyige, hanyuma wibaze ugere urabishengero ryo mu bihumbi 2000 ryo mu 1998 mu 1999 canke ryo mu 1990, hanyuma ucufata iryo shengero rya kino gihe ucurigiranye n'ishengero rya 2025, waza gusanga hariho itandukaniro, uraza gusanga hariho ubudasa, kandi uza gusanga ivyo ndiko ndavuga navyo byateye bigwira, amashiramwe abikora yateye agwira, kandi kugira ngo ivyo byose bitegurwe ni za produits chimiques zishigwamo abantu bakagira iki, abantu bakanwa, abantu bakarya. Naco gituma bene data ibi turiko turababwira si ivyo tugenda twiyumvira uko, si ivyo tugenda tugira uko, nuko ari byo muhemu yarabagenda hishura hirya no hino. Yesu nabahezagire. No mu zindi ndimi, abumva izindi ndimi nivyo abangombwa tuzobaha, abagiye babishinga kintahe canke bagiye babihishura, kandi ndetse natwebwe ngaha mu Burundi benshi babariko barabihishura. Naco gituma mugende mukurikira mutega amatwi kugira ngo ibi baba n'abakozi b'Imana ibi bintu ntimubifate minenegwe, uko nababwiye ni murabe, subira inyuma mwihweze ishengero, bakozi b'Imana, bapasteri, bungere b'amashengero, barimo b'amashengero, badiakoni namwe badiakonikazi, baririmbyi, barongozi b'amakorale, basenzi, ni murabe ishengero ryo mu bihumbi ryo mu kamfatire hafi ryo mu bihumbi 2000 ukuntu ryari rimeze, canke murabe nk'ishengero ryo mu 90 bari barukuntu ryari rimeze, canke mumaze ko ryari rimeze, muce muraba n'ishengero ryo muri 2025, muza gusanga hari itandukaniro. Rero mwasanga hari itandukaniro, muca mwibaza murabe mwiyo myaka, mbega ibi birungo turiko turakoresha dutekesha mu mazi wacu, dutekesha ku ngoro y'Imana, tuzimana abashitsi, ibi vy'amazi n'amaji tubaha, ubwo niko vyari bimeze. Mbega ico gihe ndibaza kinju itaraza abantu ntitwabaha nitwavoma amazi yo kunywa tukayashira mu bubido hama tukabaha. Nibaza ko atamukozi w'Imana canke undi muntu yigeze agwazwa nayo mazi, nibaza ko atamukozi w'Imana yigeze agwara canke ngo apfe kubera yariye indya zitarimwo ikirungo tayari, kitarimwo vya bindi birungo vy'amafu vy'ibihingurano, canke nibaza ko atawagiye yidoga kubera ko mwamuzimanya kayi, canke mwamuhaye amata mutamuhaye jus kanaka, mutamuhaye jus de pomme, mutamuhaye jido kwa murazizi ukuntu zimeze, mutamuhaye agafurusana cyangwa utundi reka mvuga utwo n'utundi twinshi mutamuhaye. Sindiko ndababwira ngo mubireke, ariko baza muhemu w'Imana ari murabe, mubanze mwihweze, mugira umwihwezo, murabe ivyico gihe n'ivyuno munsi vy'ukuri koko nimwasanga ishengero ry'ico gihe ariko ryari mu ntege nke kurusha uyu munsi,
muca mubona yuko twatewe mu buryo buteye ubwoba, muca mubona ko twagiriwe inama, muca mubona yuko hari ibintu vyononekaye. Kandi kinaco murabe nimwasanga ishengero ry'ico gihe ryo mu 2000 canke mu 1990 murabe umurindi w'abantu kuntu babatizwa kuri muri mpwemu yera, muca muraba muri imyaka ya 2025 murabe umurindi w'abantu kuntu babatizwa muri mpwemu yera, muzobona yuko hari itandukaniro. Ndetse n'ivyo murabe uko ishengero ryari ryifashe ico gihe, ukuntu abantu bakundana, ukuntu abantu bari mu bumwe no mu rukundo. Hanyuma muce murabana kino gihe, murabe indyane abantu babamwo, murabe urwanko ruri mu bantu, murabe ibyaha abantu bakora, murabe ukuntu ibyaha byamaze kwinjira mu ishengero, aho umuntu ashobora kuja imbere y'ishengero yasambanya akabwiriza ubutumwa bwiza. Murabe nimba ico gihe vyarabaho, muca murabana kino gihe, muzoca mumenya yuko twinjiriwe. Naciye ku mayange, ariko nababwiye yuko imbere inyuma yanje hagiye kuzoza abandi bazovyinjiramwo gose. Yesu nabahezagire, kuko Yesu agenda arahishurira abantu biwe kugira ngo abantu biwe boye gupfa rubi. Yesu nabahezagire. None rero niki cyuyu munsi mvuze bike, sindavyinjiyemwo gose, ariko hazoza bavyinjiramwo cyane. Ariko nabwiye abakozi b'Imana, musuzume bino bintu, abasenzi musuzume bino bintu, nimutasanga by'ukuri ishengero ryaratewe nano mayeri y'umugwanizi Satani by'ukuri, muca mutekana. Ariko nimwasanga twaratewe, hanyuma duheze turabe, dusenga Imana itwereke icyo twokora. Yesu nabahezagire. None rero ndashimiye abantu mwese mudukurikirana, aho muzo muherereyeho, aho muherereye hose, abagenda mukurikirana ibiganiro tubashikiriza, hari ibyo tugenda dukura ku yindi mihora, ndetse n'ibyo tugenda duronka hirya no hino. Yesu nabahezagire. Tugashimira abadusengera n'ubushishikara kudusengera, kwe turiko turakora mwene bino bikorwa. Turategwa, Satani akadutera mu buryo butandukanye, mu buryo bw'indwara canke mu buryo bwo gucika intege. Ivyo byose rero birakwiye ko bene data muza muradusengera. Yesu nabahezagire. Nubu intumbero ni yayindi, nuko umuntu yomenya ukuri, nuko umuntu yova mu byaha, nuko umuntu yokwihana, hanyuma tukezwa kuri gito no kuri kinini, tukezwa ku by'abantu bakengera, y'ibyo abantu twise dutonya, ariko nta gito kihaba. Umuntu akezwa kuri buri kintu cyose, kugira ngo by'ukuri tuba abana b'Imana bwite, tube abazinanye na Yesu, ntitube abazi Yesu gusa, ariko tuba abakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo, tuba abana b'Imana. Kandi ngo arongorwa na mpwemu nibo bana b'Imana. Ndabipfurije kurongorwa na mpwemu yera muri kino gihe kibi ciherezo. Yesu nabahezagire. Mwami wacu Yesu, ndagushimiye cyane kuri kano kanya, ndagushimiye nyakubana kora no majambo. Nero jewe ndavuze nk'umwana w'umuntu, ariko wowe uri Imana, kandi ijambo ryose Mana twarumvise ko ta jambo riva kuri buri bubasha. Ndakwinginze Mana ubiherekeshe ubushobozi n'ububasha bwa mpwemu yera, kugira ngo umuntu wese ashoboye gusobanukirwa, umuntu wese nyakubahwa umuye gusobanukirwa bino, umuye kubitahura. Mana uzobukoze ibisigaye nyakubahwa. Nsenge abantu bose bamaze guhumanywa na bino bintu, abantu bose bamaze gufatwa muri ano mayeri y'umugwanizi Satani, ugenda udutabara kandi udukize, ugarukira ubwoko bwawe nyakubahwa Yesu Kristo. Hanyuma n'imbabazi abantu bashishikare gutahura no kumva bino, uzobukoze n'imizina ya Yesu Kristo Munyazareti mbisavyemwo, amen. Ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho, cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda, ntahatanezera.